Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mboneshakure n'umuhuza TV turi kuwa Mungu kw'itariki y'umunani Gitugutu 2023 kaba tubazaniye amakuru avuga mu bisata bigiye bitandukanye turaza kugera mu gisata c'ubutungane tubabwire mu mutekano hamwe n'agateka kazina muntu ntuze gucikwa rero hari amakuru twabatohoreje vyinshi biriko biravugwa cane mu kumenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi amenshi yaba yavuye mu masoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi ndetse no mu nzego zitandukanye biba bigarukako kandi bishikirizwa n'abategetsi biba vyaranyegejwe n'ayandi yose tubakusanyiriza mukayakurikira kuri iyi mbonesha kure. Reka imbere yuko nshikiriza ngingo nkuru tuza kwibandako ndamutse kandi mpekaze abadukurikiye bari mu Burundi abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure nimuze gucikwa n'aya makuru ndabahaye kaze. Muri aya makuru turaza kugaruka ku nkuru yifatwa n'ifungwa rya Kenny Claude Nduwimana umenyesha amakuru wa JCTV yahagarikiwe ku rugo iwe ku munsi wa gatatu ndetse bikamenyekana ko abapolisi 15 aribo bagiye kumufata nyuma y'isakwa ry'igipolisi ryabaye uwo munsi nyene ku rugo rwiwe afungiye mu kibanza kitaramenyekana kugeza na n'uyu mwanya ariko umuryango we ukaba ufise amakenga ku mutekano wiwe imvo zatumye ahagarikwa twoba twazimenye muri aya makuru mukaza kuzikurikira ku buryo bw'idonido. Muri aya makuru kandi tubafitiye inkuru irabana n'ubutungane Alain Guillaume Bunyoni yoba ari muyabira nyuma yuko sentare nahinyuzwa y'u Burundi yemeje ifungwa ry'uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kubigarukako kandi arahakwa kwirukanwa mu kazi k'igipolisi ni mu gihe afunzwe kuva kuwa 8 Rusama uwafise ipete rinini kurusha abandi bose mu gipolisi c'u Burundi arashobora gufutwa Burundi muri urwo rwego hamwe ohera amezi 6 agifunzwe kubw'amategeko agenga inzego zo kwivuna abanzi n'iz'umutekano mu Burundi. Vyose rero turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido. Hari n'ayandi makuru atandukanye yo mu ntara ya Kayanza hari ubusuma bw'abitwaje ibigwana buriko bwisubiriza ndetse ubwoba buribonekeza mu banyagihugu. Iyo nkuru nayo tukaza kuyigarukako ku buryo burambuye. Ndabasaba rero kugira mu fyonde kuri subscribe canke s'abone niba mutari wafyondako ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Kenny Claude Nduwimana azwi n'abantu benshi arahagaritswe nyuma y'isakwa ry'igipolisi ryabaye ku munsi wa kane mu rugo iwe. Urwo rugo ruri mu Buterere muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umuryango we bafise ubwoba ku mutekano wiwe gusa kubw'amasoko yacu polisi bashika 15 nibo bashitse ku rugo rwo mumenyesha makuru aniyamirizwa cane ku muhinga mu wuku wa kabiri. Nta na kimwe giteye amakenga cafatiwe iwe ariko nticabujije ko ahagarikwa niko ababanyi biwe bavuga. Janywe rero mu kibanza kitaramenyekana kugeza na n'ubu kubw'amasoko mu gipolisi umumenyesha makuru yikekwa kuba akorana n'abakoresha imbuga hwaniro mu kwivanga mu gikorwa c'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Nama yakoreshejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu Buterere kuva ku munsi wa kabiri abafashe amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana gusubirira bajejwe ubutungane no kwivanga mu bikorwa by'abajejwe intwaro. Kuva ku munsi wa kabiri ntituzi aho afungiwe niko abo mu muryango we bavuga bagasaba ko arekurwa. Bwa hatatu rero ahagarikwa uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD hazwi mu gukwiragiza ubutumwa bwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi akabita inyuma amaraso bitegerezwa gutuzwa mu Burundi yari yarahagaritswe muri 2021 fungirirwa mu gasho kigendereza mu gisagara ca Bujumbura. Cumenyesha makuru yari yemeje ko yaherewe ishano mu gasho kigendereza imbere yo kwisubirako. Tubandanyirize kuri ya nkuru ya Alain Guillaume Bunyoni. Sentare nahinyuzwa y'u Burundi yemeje ifungwa ryiwe. Bunyoni rero ngarashobora no gufunga imyaka 30 yari yasavye kurekurwa vy'agateganyo kwa kano heza asigura ko agwaye ingwara idakera kandi ko afunzwe nabi. Iyo ngingo yasomewe wahoze ari umushikiranganje wa mbere ku munsi wa gatatu. Ku
ku mugoroba, ariko iyo ngingo yari isanzwe izwi na bamwe mu bategetsi bajejwe amabohero n'ubutungane kuko yashitse kuwa kabiri mw'ibohero rikuru rya Gitega mu byo bita dossier de sir, niko rimwe mu masoko yo mu butungane Gitega ryoba ryarashikirize. Hari ibisabo rero bitahawe agaciro ku bw'umwe mu bacamanza. Sentare Ntahinyuzwa ntiyahaye agaciro vyo General Alain Guillaume Bunyoni yasavye, ica yemeza ifungwa ryiwe mu ntahe y'icese yo kuwa 28 Nyakanga 2023 yashashe mw'ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere yari yasavye ko yorekurwa vy'agateganyo, agasigura ko akagwaye ingwara y'igisukari diabete type D, kandi ko wafunzwe nabi. Yari yanameye gutanga ingwate y'amafaranga y'amarundi miliyoni 300 amande y'ubutunzi bugizwe n'amazu n'andi matungo yafashwe n'ubutungane mu ntumbero yo kurekurwa vy'agateganyo. Sentare Ntahinyuzwa rero yaranse ivyo bisabo. Iyo sentare nyene yemeje ifungwa rya Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko na Samuel Destine Bapfumukeko, ndongozi y'umwigendereza bakurikiranwa muri dossier imwe na Alain Guillaume Bunyoni. Hari guhakwa kwirukanwa mu kazi mu gihe rero afunzwe kuva kwa 8 Rusama. Wafise peteri nindi kurusha abandi bose mu gipolisi c'u Burundi arashobora gufutwa burundu muri urwo rwego, hamwe hohera amezi 6 agifunzwe bw'amategeko agenga inzego zo kwivuna abanzi n'iz'umutekano mu Burundi. Alain Guillaume Bunyoni harakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwironderera inyungu ziwe, gutuka mukuru w'igihugu no gutunganya ibigwanisho adafitiye uruhusha. Arashobora no gufunga imyaka 30. Umuryango wiwe n'uwumuburanira ntibari bagira ico bashikirije inyuma y'iyo ngingo yoba yarafashwe na Sentare Ntahinyuzwa. Mu ntara ya Kayanza hari ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho buriko bwisubiriza, ndetse ubwoba buribonekeza mu banyagihugu n'abanyagihugu ku mutumba Musave na Gahahe muri komine n'intara ya Kayanza muri aruko bw'Uburundi. Baratabaza bavuga ko ari ubusuma bwo mu mazu agiteye amakenga kurusha ku bwabo, ngo nuko abo basuma kenshi baba ari abitwaje ibigwanisho. Ayo makuru rero akemezwa n'abajejwe intwaro, basaba abanyagihugu kudoma urutoke kuwo biketse. Ubusuma buheruka rero nibwo bwa mbere Myandagara, aho abasuma biba umuceri n'ibiharage mu miryango. Kubwa bamwe mu banyagihugu, ubwo busuma rero ngo bwuba buva ku bukene buhanze imiryango. Abanyagihugu barafise ubwoba bwinshi ku mutekano wabo, baza mw'ijoro n'amahiri bagaca batwara ibintu vyankenerwa, ngo bibahaye baca bagenda batagoranye, ariko mutahure ko bigoye gutanga umwimbu muri ubu bukene. Ni kumwe mu banyagihugu bo ku Musave yiyamiriza. Barongoye imiryango bagasaba inzego zibijejwe gucungera umutekano gusumba. Ayo makuru aremezwa na Barnabe Ndayishimiye, n'umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba Gahahe, yemeza ko ubusuma bwo mw'ijoro bwibonekeza cane muri ako gace. Akongera ko abanyagihugu bagerageje gukurikirana abo basuma barata bimwe mu vyo bari bivye imbere yo guhunga. Akabasaba n'abanyagihugu bigahahe gushira inguvu hamwe mu ntumbero yo gutuza ubwo busuma no kuduma urutoke kubo biketse bose. Muri iyi minsi rero ko mutumba nyene abasuma babiri barahagaritswe, bagirizwa no kwiba ibitoke. Nkuko rero amakuru ahava yoba yaragarutswe ko mu bice bitandukanye. Mu ntara ya Kirundo ya BCB, abadandaza bakuru nibo bashirwa imbere, abandi bakiriya nabo bakidoga. Araheze iminsi banki BCB ishami ryo mu Kirundo muri aruko bw'Uburundi rikora nabi, ugururwa gishe imwe, uwo mukozi ntashobore no gukwira bose. Abadandaza bakuru ngo boba boroherezwa, abandi bakiriya ariko riraniga. Bimenyereza bane barirukanywe, bikaba ari vyo vyoba vyatumye ibintu bigenda nabi, nk'uko tubibwirwa n'uwatanze amakuru. Ubushize abimenyereza bahora bakora mu magishe barirukanywe, banki nta bandi bakozi yazanye, bikavugwa n'abakiriya bidoga batonze kuri gishe imwe. Uretse ko abatonze atoroherwa, imashini itanga amafaranga nayo yarapfuye. Bavuga ko bashobora kumara amasaha 3 barindiriye guhabwa amafaranga. Twakoze ukwezi kose, dutegerezwa kuronka amafaranga yo kuriha ibikenewe no gusuma, ntidushobora kuja ku kazi, nibaduha amahera yacu n'ingoga. Bikaba bivugwa n'umwe mu bigisha. Be n'abagenzi we bagenze ibirometero 200 kugira ngo bashike kuri banki, be nabo bakorana ntibagiye ku kazi. Amakuru dufise avuga ko BCB itegekanya gutuma tumanako kandi abandi bimenyereza kugira ngo habe agahengwe, ndetse babashe gufasha abakiriya b'iyo banki BCB aho mu Kirundo.
Mu ntara ya Rumonge ibitigiri vy'abandura indwara ya korera vyaraduze mu Minago. Ni ikigo kijejwe kwakira abafashwe n'ibiza mu bitaro vya Rumonge vyararonse abantu 5 baturuka muri zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge umanuko bushira uburengero bw'u Burundi bafashwe na korera. Wa mbere yari yamenyekanye mu mpera z'indwi iheze, abandi 4 bamenyekanye muri iyi ndwi. Zone Minago yatangajwe ko ari zone bangamiwe n'ikiza ca korera n'abajejwe intwaro n'amagara y'abantu muri iyo ntara ya Rumonge kubw'amasoko yaho nyene. Buramatari w'iyo ntara yarashitse mu Minago kugira ngo arabe uko ibintu vyifashe. Iyo zone rero ikaba ifise ingorane y'amazi meza, abantu bavuma amazi y'ikiyaga Tanganyika bakoresha mu vyo bakeneye vyose. Hari nimo rero kibazo c'ingingo zidakurikizwa, ingingo zafashwe na musitanteri wa komine Rumonge mu ntumbero yo guhagarika irandagata ry'ico kiza ntiziratanga n'umusaruro. Biboneka ko izo ngingo zidakurikizwa n'abanyagihugu. Nk'akarorero, indya zihiye nk'inyama n'amafi vyokejwe birabandanya kudandazwa ahahwanira abantu benshi. Ubukene bw'amazi meza buracibonekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge muri zone Minago ahagwiriye bamaze kwandura ico kiza ca korera. Mu ntango za Nyakanga guheze, abajejwe amagara y'abantu bari batangaje kiza ca korera mu ntara z'uburaruko bushira uburengero mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Bongera ko karere k'imbo kose kabangamiwe. Muri nzero uyu mwaka bari batangaje ko ici kiza ca korera kiriko kirarandagata muri izo ntara anyene. Aya makuru rero reka tuyabandanirize Nyarugusu muri Tanzania. Bwisata c'impunzi, amavuriro mato mato 3 yarugawe. Yaba HCR y'abajejwe intwaro mu ikambi nta numwe yatanze insiguro ku mpunzi gucatumye amavuriro yugarwa. Mpunzi zivuga ko ari uburyo bwo kubagondoza ngo batahuke ku nguvu. Mu ntango z'iyindwi hariho n'impunzi zamenya ko hari amavuriro mato mato yugawe. Mpunzi nyinshi z'abarundi zari zagiye kwivuza ku bitaro byo muri zone y'icenda bararindiriye abakozi barabura. Hafi ku muhingamo niho muraririzi yaza kubabwira ko iryo vuriro ryamaze kugarwa. Baciye rero baja kwivuriro ryo muri zone 11 aho umuryango mukuru wari wugaye. Nige impunzi zigana zishavuye. Babajijwe n'impunzi, abarongoye abandi mu mpunzi baciye bitura ibiro vy'urongoye ikambi kugira ngo baronke amakuru yo kwizera. Amavuriro mato mato yanashobora no kuraza abagwayi yarugawe yabiri, naho muri zone y'icenda irindi ryo muri zone ya 11 ntibikenewe ko muronka insiguro. N'ingingo yavuye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bujejwe impunzi. Ni kurongoye impunzi yo mu ikambi yishuye akaba ari Umutanzania. Igice c'abarundi mu ikambi ya Nyarugusu carimwe amavuriro 5 agenzurwa na HCR. Ico gisata caho ni na kimwe camenyesheje kumva zo kugara amavuriro. Imvubu ziyamirizwa cane n'impunzi z'abarundi. Ni gute ibitaro bibiri vy'amazone y'umunani n'10 bazoshobora kwakira abagwayi bari basanzwe bari umurengera mu mavuriro 5? Ni ingingo maswa kandi yimbi. Niko bidoga bikorwa n'ayo mavuriro 2 agikora ni cane vyo kuvura imitima no kwibaruka. Uruhara rw'abategetsi b'u Burundi narwo ngo rwaragaragaye ko mu kwezi k'umunani guheze intumwa z'u Burundi mu makambi ya Nyarugusu na Nduta zari zabivuze. Karenini Barushimana, munyababanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ari nawe yari yarongoye uwo mugwi, ntiyariye umunwa mu kuvuga ati ubuhungiro bwanyu bugeze hafi ku musozo. Mwumvize ko Tanzania yababwiye ko itegekanya kugara amashuri n'amavuriro vyo mu ikambi, none kazoza kanyu n'abana banyu kazoca kaba akahe? Imfashanyo nayo nyene zohagarikwa mushaka kuzotahuka ku nguvu? Sinibaza ko hazoshikwa kuri urwo rugero. Niko rero yabajije asa n'uri ko arifatanya mu babaro nabo kubw'impunzi. Ku ruhande rwiwe Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi, yaryoherereje impunzi z'abarundi mu kuzibwira ivyo bazohabwa batahutse. Yari amafaranga uhungutse azohabwa yaragwijogera ku bihumbi 560 vy'amarundi, amadolari arenga 190. Ari ugushirako ibifungurwa n'amazu muzo kubakirwa, muzokurikiranwa cane kandi n'amashiramwe menshi mu bisata vy'amagara y'abantu no kwigisha abana. Mufati ako kariyo keza rero mu gufata ingingo nziza. Bitabaye uko kwezi kwa Munyonyo 2023 izo ngingo zose nziza zirashobora no gufatwa. Niko yagerageje guhendahenda impunzi z'abarundi gutahukanwa ku nguvu. Ubu impunzi zibona ko iyo ngingo
no kugara amavuriro ntiyategetswe na leta y'u Burundi kugira ngo tugondoze gutaka nguvu. Basaba ibisata bifasha nka CR kutinjira mu mukino wa Tanzania Burundi no gukora igikorwa cabo ahubwo co gukingira impunzi. Nyarugusu rero iharurwamo impunzi z'abarundi zirenga 50,000 hampande y'izirenga 60,000 by'abanyekongo batarabwa n'iyo ngingo yo kwirukanwa n'abategetsi ba Tanzania. Ivangura ngo riko rirakorwa na CR nk'uko yagirizwa n'impunzi za abarundi bari muri ico gihugu. Ndabakengurukiye cyane banywanyi bacu mukurikiye amakuru yo muri iki gitondo kuri wa Mungu turi ku itariki y'umunani Gitugutu 2023. Turaza gusubira kubashikiriza ndi makuru mu bisata bigiye bitandukanye, ntuze gucikwa. Imana bahezagire.